biri mu Kirundi tugomba tuganira ku bintu by'imico n'akaranga uko kera amahasa yafatwa canke iki nivyo yuko iyo umuryango vyaye amahasa ko vyaba bifatwa nk'amahano wari umaze kuvyumva je naimaze kuvyumva ko vyafata nk'amahano kuko baca bumva mengwa ngo ntazokura bagaca barondera nk'abantu baza kubasabira bakabasabira kugira baze bakure bakabasabira no kuvuga bakabasabira gute baragiye imigigwa yaho hambere twataye kandi twagize nabi kuko hagiye utaye akaranga bataye akabanga gatorana karanda uwo mugigwa rero ubu ngira ntibakibigira no munsi bavutse bacamaga pasiteri ngira ngo mugabo naho nyine babahamagaro na patiri ati nimuze muduhezagirire abana imbandwa yagenda kubandwa bisanzwe hari nubo babandirwa ko nk'ukwaye ico gihe bamubandirwa ko no kuvuga no musi mvuga bamusengera kubandwa nibanga rikomeye nukuno kubandwa ubwa mbere tuvuge kuri rivuga kubandwa ivuye mu kubanda ivuye mu kubanda ni citiranwa kirivuga bavuga ngo gusenga canke gusaba canke gushera rivuye mu bishego gushera bivuye mu bishego umuntu ashera cyane bamwita igishego none gutya ibishego usigitutse ubundi konzi ko umuntu agutse nuko nyene no kubandwa mu bisango n'igitutse ara kubandwa ngo wongere wemere Imana bigenda ndimo wemere kuba umukristo ntibikunda oya uwo bandwa umukristo kandi erega ubandwa ubusenga Imana sivyo kuba umukristo naho nyene no gusenga Imana. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza muguwe neza mushima Imana nko natwe dushimana muri BI nibyo yamunezero kuri micro nkabandi ngaha kandi ku nshuro yindi ndi kumwe n'umutumire sijya mbere sijya kabiri namwe ndiko ndanavuga yuko ntigeraniriza gaje nyene nivyo ukunda ko nshobora gukora je nyene nico gituma ndondera umuntu kugira ngo dushobore kuganira nashaka rero mbanze ndamuha ikaze yidondore hama ndababwira ivyo tugiye kuganira ko karibu. Mwakoze cyane je nitwa Adele ayampamagara Adelino ayampamagara ya Adele ya Adele ariko napfutse ndi hasi sinatanguye kuza uri bukuru Adele cyuvyumva donc uri hasa mwe iwanyu muri amahasa ego turamahasa nije natanguye kuza sinakwemera kuza ubwa kabiri namwe nkirebuze namufashe ko kugira wewe warabishize mu ruhara kugira nuzo bwagabira ndibaza ko nabishizemo kuko iyo ntawushyiramo yaca ntanga okay avant ko dutangura ikiganiro ibintu bavuga yuko amahasa donc amahasa harimo ibintu menga biri mu Kirundi tugomba tuganira ku bintu by'imico n'akaranga uko kera amahasa yafatwa canke iki nivyo yuko iyo umuryango vyaye amahasa ko vyaba bifatwa nk'amahano wari umaze kuvyumva je naimaze kuvyumva ko vyafata nk'amahano kuko baca bumva mengwa ngo ntazokura bagaca barondera nk'abantu baza kubasabira bakabasabira kugira baze bakure bakabasabira no kuvuga bakabasabira gute baragiye imigigwa yaho hambere twataye kandi twagize nabi kuko hagiye utaye akaranga bataye akabanga gatorana karanda uwo mugigwa rero ubu ngira ntibakibigira no munsi bavutse bacamaga pasiteri ngira ngo mugabo naho nyine babahamagaro na patiri ati nimuze muduhezagirire abana niko nibaza ko guhezagira zo kubasaba sico kimwe ego byose kwa guhezagira donc babivuga baza kurondera umuntu abasabira kubera yuko bumva ko baronse ibihano genre ko yabaye amahano canke babikora kubera yuko kuvyo nabwiwe je umuvyeyi wanje umukirisu bamubwiye ngo bazogenza abana amahasa arabagenza bakagenza ku mutumba mugoye koko ya mukirisu kandi yayoka kuja mu igibanga ry'abakirisu yaravyase je rero sinagenjejwe yaravyase ngo yaciye yimanukira acarazirwa ariko rero nyokuru nawe kuko yazi yamutanze gukura yamutanze imbere yiwe yarazi nico imaze nyokuru yamubwiye ati
yaciye abwira mama ati zitegerezwa kubagenza nyene baca bacana mu mihana 3 gusa kuko serwana atahari mugabo none hari ico wahomvye kuba batakugenjeje nkuko wonye uvyumvira hari amahano yabanye mu muryango wanyu hari ikintu wiyumvira ko coba carabaye akoze ndavyemera cyane kuko umva barangenjeje akanya gato sinavuze ko batangenjeje mugabo akazobona mutamazo nyica ndamenye ibanga Okay, donc mutama wawe ntiyarazi ko bakugenjeje gwe nta nivyazi ya ntavyazi okay nta mahano murabavejimo canke abafo ndavyibaza ni n'abafise agafoto ke mu telefone ndibaza ndagafise ndaje kwaje kuvyirabira kuko burya no kwishi batwitiranya ndetse na mutama yatwitiranya ko nyene twahura prochainement ntisinzobenya nawe cakuraba gumizo yitwa gute nawe yitwa Butoyi Fisto okay gusa amazina ya bukuru Butoyi twebwe siyo twitwa ibi iyeba twitwa mu vyuko adere rya soko mu vyuko Fisto rya soko nyene mukaba bagiye kutwandikisha ku ishure umwarimu yatwandika mu wa mbere yari mu kibana baca bavuga bati aba bana nti tubita amazina Imana bivukaniye urumva amazina twivukaniye kandi rero baca bita mu vyuko bukuru mu vyuko Butoyi ayo mazina kandi barayemera cyane kuko urabona no bavutse amaso ategeza gushaka Butoyi ababihindura ntibambaze abahindura ntibambaze kuko hari ibintu ariko barengako kuko natwe mutama ntiyatugiriye neza nivyo kwitwa izina ry'umuhizi rya sokuru bacu ni byiza cyane kuko aha twese twacagenda kuri basokuru bacu twacagenda kuri bo mugabo kuvyitwa sikosa mugabo bari gupfa bavuga mu vyuko Butoyi nakagafunga ayikunda bi yani vyariko na urumva mugabo buririko Dieu merci urumva uraryohewe ko bahavuye bayashirako uwo mwigisha uzomushimira uwo mwigisha yaciye abwira mama ati abareka twitaye amazina yabo n'abandanya amashuri hagiye ko muhira bambye ati genda uzane extrait d'acte de naissance maja kuntunga cyane mu kirundi bacita gute extrait d'acte igipapuro c'amavuko ukupapuro rw'amavuko ubu sinzi hari kuntu ducanga indimi byaratwinjiye nyine urumva sinzi ngira ngo igihe kimwe bizokunda tubihebe mugabo urumva birashika urumva kuko je sindavyizeye cyane ko bizokunda kuko dukomeza twigira imico yabo hakuye kurenza hama rero uti bakutumye d'acte de naissance utabigenda ndataha cyasanga mu muhyananditse ko mu vyuko adera ega niho kwijana ku ishure ati wowe umusazi cyane ni bukuru adera umva nabyandikishije aya muri primaire ariko donc ku ishuri wandikishijwe bukuru adera alors que muntu zenye muri commune wanditse ko mu vyuko adera nayo mu vyuko adera kuko iryo nari nanditswe ko nyene hama bari ku ishuri rero babintuma ku ishuri ndindi ari bukuru adere mu vyuko adere umva izo mpapuro ntaho zihuriye delegate yagiye kwita amaso ati umva wasatse wagizagenze gute iyo sibaye musigo kuntu biri uwo mwanya yase kuntahura mugabo umwanya yatwenza nazoza n'umutwe hama bica bigenda gute vyahindiheze izina batoereye izina twiyandikishije gushasha ariko tubace bari hama mu yobe tugiye tuyandikisha gushasha donc mwaje mwitwa bukuru kuko urabona mu vyuko ntiryavuye kuko je nditwa mu vyuko kwa mu vyuko bukuru adera okay so une wari urakina presentation wavukiye ntiwatubwiye wavukiye turumvise ko umwana wihasa mugabo ntituzi navukiye imwa iyo biti wa w'Imana neganye cyane n'agasomo ka mwaro mva ku musozi bita Butegana hama ko wowe ukunda ibintu by'imico n'akaranga uyumvira yuko igituma bavuze yuko abanyamwaro bari ngumye ni kubereka sinzi usanga bafise ico babikuyeko urabizi ko igituma bo bavuze ko ingumye bafise ico byavuyeko ariko umenya abanyamwaro nibo ba mbere mu bintu by'udandazo batanguye kudandaza ibintu byo kuzana amahera babitanguye gute kare barakabakabanya injani bagakabakabanya fisi nka ko kagira uko niko byari biri mu Burundi bose niko byari biri mugabo abantu bambe batanguye kuzana amahera batanguye kuzana udandazwa n'abanyamwaro bari bayaheze byagenze gute urashobora kuducira ku bayanga to ingene byagenze barasotse igihugu basangiye bakoresha amahera nabo baciriye uwo mugambi wo kuzana nico gituma rero murayazi nimero murazi ingene byakoranye kuyaronka nico gituma mutayatanga ego kandi
nihere ko je amahanda yakunda ndayabura gusa. Wowe basi urumva iyo bariko barabivuga kujyanye biragutera isoni kuba babivuga uko canke wese ato ni wewe wumva ari karite mu fisi muje kuntunga gataha. Bijya barabivuze cyane mu misi yahera babivuze cyane mu misi yahera n'ubu uye baca bivuga muko je ndayibona nkuko ahubwo ababa bariko babivuga nibo bariko barihenda kuko je mu bayanga nawe ndazi nka mu mwanya ntiwicaye ngatavuga noti. Okay, so since ko mwabyumvise ibyo turiko turaganira turiko tuvuga cyane ku bintu byerekeranye n'imico n'akaranga. Uno musi rero bivanye hari ibiganiro byinshi dukunda gukora murabizi. Uno musi shaka dukore tutafanyaje ku bintu byerekeranye n'imico n'akaranga. Tutafanyaje ni ikiganiro tubaza tutori ikiganiro suje imwe tukavugana ku bintu abantu bibaza muri societe ngaho mu kibano cacu bakavuga ngo ibintu bigenda gute kwera iki bimeze uko kwera iki bigenda uko kwera iki byagenda uko urumva tukagerageza kurondera umuntu yoba abifisemo ubumenyi na bukeya canke bwinshi kugira ngo ashobore kutuganira kuri ivyo bintu. Uno musi rero dushaka tuganire ku bintu vyerekeranye no kubandwa ni migigwa yo kubandwa. Nibaza ko abantu benshi bariko baravuka ubu nibaza ko iyo tamengira ashobora kuba ari n'ijyambere banayumvise ariko abavutse mu misi iheze barashaka kuba barayumvise mugabo batazi ingene vyagenda. Rero nivyo nashaka tuganire ko na Adela yatubwiye ko yavukiye iwabo n'umwaro yatubwiye ko yavukiye ari impande yo ugasumuka mwaro kandi ko yaganiriye na basokuru arashobora kuba bifise ko rero ubumenyi bwimbitse ngira ngo kudusomba. Nivyo rero nashaka ko tuganira no munsi. Mbega imigigwa yo kubandwa byari bimeze gute kubandwa vyaje cyari sinzi bambwiye ngo nibanga hari ivyo batavuga uraza kumva barira uraza kuvuga ivyo boba bashobora kuvuga. Kubandwa nibanga rikomeye. Nukuno kubandwa ubwa mbere tuvuge kuri rivuga kubandwa ivuye mu kubanda. Ivuye mu kubanda ni citiranwa kirivuga bavuga ngo gusenga canke gusaba canke gushera. Gushera rivuye mu bishego. Gushera bivuye mu bishego. Gushera umuntu ashera cyane bamwita igishego. None gutya ibishego usigitutse ubundi konzi ko umuntu agutse nuko nyene no kubandwa mu bisango n'igitutse. Oya siko tuvyita je nziko nakuze bambwira yuko nta muntu yari ngo bamubwire ngo uri igishego. Umuntu asaba n'igishego. Igishego umuntu asaba n'igitutse. Oya ego gusabiriza ni bibi n'amakosa niko twakoze tubizi. So gusegerereza gusaba. Gusaba nakubwiye hamwe kubanda. Urabona nk'ubu twebwe turukuna jewe nawe na cameraman n'abandi bashobora bakaza tukagenda tukabanda ku kintu kimwe tukakibanda kugira kiduhikiye turonde aho rero tukabanda no kuvuga tugasaba tugasenga niko ndikuvuga tugasenga hamwe uvuga ngo tugasaba ikintu hamwe abantu bagenda ahantu bari kubasaba ikintu kugira kibafashe uriya dusaba isi ndiko ndakubwira rero ico gihe byavuze kubandwa abarundi kera niko bavuga barabandwa barasaba ariko abantu benshi bagiye kubona kumengwa n'igitutsi ndetse natwebwe abarundi bene wacu babona kumengwa n'igitutsi ni iki gihe aba missionnaire batangwa kuza mu Burundi 1930 mu suko oye abarundi barabandwa ukuri kwamye babandwa ku murango ariko bace baraza bavuga bati uzosubira kubandwa kuko baza inyungu zabo uravyumva bace bavuga azoba kasre azokwangazwa azonyaga ivyiwe azofungwa kugira abo bantu bake kubana. Ico gihe rero kuko umurundi kwa ko gusenga Imana yiwe kandi yamuha kandi umva nawe ikintu coza kugukura ku Mana birago ariko birashika ugasanga gusumvya uburyo tuvugana ukuri kandi naho ndazoza ntavye Imana woza gushitakiya kinko ntavye Imana ushaka kuvuga. Nibaki rero wowe mubwire ko hari abamaratiri bo kubandwa nabo hari abemeye kuba ndiko ndaza hanyene bo bari banazi n'ubwenge kuko nawe nyene kuzira ikintu urumva uciye wemeye ati je nzobikora ku murango bagaca bakwica canke ivyo bihano ukabihabwa hari igihe wawe ishindi imiryango myinshi abazokuvuga ko canke abazogirane awa wiyahuye mugabo baca batora ubwenge ati rero ko mwijoro hahari nawe mwijoro atabariho bari kuko bari babaganje barabagenzura cyagihe baguma baza kubasaba ivyo basaba zana ikizani nubwo kabisa ntitwovuga ngo nta vyiza bazanye ariko ivyo vyiza navyo tubone ko vyaje kwica ivyacu.
twaja kubishikako byaje kwica ivyacu urabona rero baca batangura abarundi kubandwa mw'ijoro nahandi harya abantu benshi baca babona ko mengwa n'igituzi kuko abandwa binyegeje abavuka urumva byabaye uko kubera yuko nta yindi shwa bari bafise ndakunda tuvuze kubandwa tuca twumvamwo nibaza ko dufise ibindi bintu twumvamwo mu kubandwa bon turumvamwo nibaza ko tudabo kubandwa byaje ryari byazananye he byazanye nde habandwa nde urumva ivyo n'ibibazo no twoca twibaza byagenda gute kandi kubandwa byatanguye kera cyane byatanguye igihe hatangura kuza umwami wa mbere niho kubandwa byatangura niho basenga imana yaho umva ico gihe hari n'abantu bake basenga imana si yabo ni nayo yagwacu twese twayisenga hama haraba umuntu yaje abigisha imana yitwa Kiranga ariko Kiranga yatanguye kuza yari umugabo yari umugabo acatangura kuza abigisha ukuntu baza basaba imana yabo okay bavuga nka gute none birabaho urashaka kubivuga ngaha ca ukuntu basenga muje kuntunga cyane kuko ukuntu basenga ntituja kuvyinjiramo okay mugo yabigishije ukuntu basenga imana hanyuma barasenga niko mu Kiranga rero umva yajaza abigisha gusenga imana mugo hari abandi bakiranga nko kubona hari abapatiri benshi canke abapasiteri benshi batora mwako karere bagaca bafasha gusenga imana Kiranga ntiyari imana yari umuntu baca ko mu gusenga nabivuze bace kugira bace basenga imana bace baza gushikiriza ibisabisho byabo ku mana bashikira Kiranga akabatuma basabe ku mana nawe akabasabira ku mana kandi yabasabira akeshi mu mugabo abeshi mu kibano bakunda gutora abantu b'abagore kugira baje kubasengera kandi baca bahuza abantu abo bakiranga keshi hageze nk'igihe nk'ahantu hari intambara canke hari iki uwo mugore aserutse agasanga amako matemana hari imigirwa yakoresha uwo mugirwa ugize ntimurekane abantu donc ababandwa kenshi babara abagore nivyo uvuze ego Kiranga keshi yabara umugore ariko harimo n'abagabo mugo kari gake habaho abagore kubera iki none habandwa wewe yumvira umaze kubibaza kubera iki babanda cane abagore kubera iki abagore aribo batogwa cane kuba bakiranga nibaza igituma batogwa abagore cane kuba bakiranga abagabo kera bakunda kuja ku rugamba okay urumva barondera umuntu ntibaba ariho bari keshi barondera umuntu azosigara ngaho kugira ngo azosigara aramama ivyaba biri ngaho kandi umenye umupfasoni ni ikintu gikomeye umupfasoni hari imigirwa dufate nk'ubaze bariko barabandwa agafata iberegiwe mukanka waba umupfumo kuri mwebwe babiri muri ko muragwana aje muri ko muragwana agacaza kubahuza yabanzwe mukaca mwanka kubangurukanya ashitse mu ntambara yarahagarara ntibamwica none wewe abantu bose baba babizi yari umwubahwa cyane nta muntu numwe yasho wewe none wo kubwira ati ujya n'intumwa y'Imana umukomakoma okay naco ndavyumva hanyuma kugira ngo batore uwo muntu bazokwita Kiranga haba harabwiki uwo muntu yaba afise amakritera yahe yaba haraba amatora byagenda nta matora yahaba yaba ari imbandwa ya Kiranga kandi yaba ari umusuma ntiyaba ari umuntu arenganya yaba ari intungane urakoze cyane hama ku kintu terekeranye n'imbandwa nazo twavuze Kiranga ubu naho dushaka utubwire ku kintu terekeranye abantu babandwa abantu baja gusenga abana ntibagenda abana ndumva ntibari bafise uburenganzira bwo gusenga bari bawufise mugabo gusa barabasabira abakuze none nk'ubu utwaye umwana gusenga ni baje kuntunga abantu babigira kubatizwa rivuye mu rurimi rw'abadage rw'abariya baje kudukoloniza nyene mu dufate kwatigwa rero nk'umwana w'imyaka 3 mwatangwa agire amenye iki kugira azokura senga arabizi ko arasenga kandi abizi gute bivanye n'ukwemera kwacu nibaza yuko biri normale yuko kubera
bon numva nuko tutariko twinjira cyane muri Bible ntavyo no sinohagarara ko ngo ni ponche mugabo ndazi neza ko ari ahantu bavuga yuko ngo reka abo bana banyegere ngo ubwami bw'ijuru busa n'ubwabo kubera yuko nabaye innocent n'abantu bagize muri Bible Bibiliya ni ikintu kidufasha kugira twubahane mu kibano ariko ni igitabo c'Imana sindabizi gusa ni igitabo c'Imana nkuko uye iki kintu cyose ikintu c'Imana kidufasha kugira iki cyose kidufasha ni nko twovuga ko ikintu c'Imana kuko nayo iragukingira umwasi mugabo singiye kubigeranya n'ibyo cyane mugabo ni igitabo cyanditswe n'abahinga n'abanyabwenge sivyo bizofasha abantu babayeho n'ahandi sinotahura uvuze ngo ni igitabo c'Imana. Okay, nacho sico duhava tuganira ko cyane kuri no munsi wari uri kurambwira rero uti abana ntibagenda impandwa zabari babara abantu bakuze hariho imyaka bafatirako yabara umuntu yubatse yabara umuntu amaze kugira ijambo amaze gutahura ibintu kuko umva haba harimo amabanga yo gusenga amaze kumenya ibyo asaba Imana. Okay, none wowe wiyumvira ko byoba byafashe iki canke twahombye iki kuba tutakibigira nk'umuntu wakunda imico n'akaranga nk'ubu uye kuba twahombye byinshi nk'iki twahombye ibintu byinshi ubwa mbere ujya abasokuru nabivuze barabuciye babuza utakabanguka utakaranguka utayibanga ugatorana akaranda ntawe kabukeke ntawe sibyo tunagikekeranya ibyo tubona ubu abantu benshi bataye akaranga barataye akaranga twaratoranye kakaranda twatoranya akaranda gute uraja kubimbaza nyenda kwishura n'ubu ndabikubajije twatoranya akaranda gute kubwije ukuri dusigaye duhura n'umurundi kazi mugahura n'umurundi ukiyumvira ubu wa murundi cyane n'umunyamahanga kubera yagize iki dusigaye tugira ibintu byo kwigana cyane none nk'akarorero ukoresha akarorero kwigana kuko tuba dukoresha kwigana ntituzotera imbere ngomba ndaguha uburorero bwinshi kandi bunaboneka urabona kare bariko barabandwa bariko barasenga barakoranira hamwe bagasaba basabira kugira bagwanirize namba umwasi hamwe namba ari iki bagifatire hamwe namba gukenguka bakengukira hamwe mugabo no munsi abitwa ngo barasenga nyene none basigaye bacanamo nibaza ko sindabyinjira cyane barakoranira hamwe bagasenga bagashima Imana bagasabira hamwe jewe abo byarambye ndabakeje amadini yaje ngaha abo byarambye ndabakeje kuramba twifate tubihe imyaka 15 abantu bagisengera hamwe amaze imyaka 15 ndabakeje kiretse abahohotewe nka twebwe twahohotewe twebwe abantu bakaranga barahohotewe kuko urabona baci bazana imigirwa yabo baza kutubwira badusanze twe twisengeye Imana yacu atamuntu tuzi gusenga kwa ico kimwe bagaca baza twatubwira tuzosura ku bantu tuzosura kugira nazokwangazwa zokungwa zogira none ko ico gihe ubunye hari kera tutararonka independence est-ce ubunye haracari abantu babandwa none barahari nyene none naje nivyo ngiye ndiko ndabigana musi sindashikira iryo banga mugo ndifuza kuzoshikira Jean mugabo ntiwabwiye procedure byafati umwanya ungana gute kugira ngo bakubande wategezwa kuba wigenza urumva wambwiye Kiranga ingene yategezwa kuba yigenza imbandwa nayo eswe hari ivyo yaba ibujijwe hari ivyo yaba yemerewe kubera iki hariho abo bita imbandwa kubera iki hari abo bita ibishegu canke byagenda gute igishegu yaba rinde igishegu yaba umuntu amaze kwatirwa mu iryo banga kandi yaba afise amabanga kwa Kiranga ariko imbandwa yagenda kubandwa bisanzwe hari nubo babandirwa ko nk'ukwaye ico gihe bamubandirwa ko nukuvuga no musumvuga bamusengera ugwaye baramubandirwa ko hajya ari warose ari wavya amasa baraza gukenguruka baraza gukenguruka bakongera bakanasabira nayo mahasi azokura ari abigabo nk'abatwebwe azokure agenda ashingirwe kandi rero n'umukobwa agiye kubaka ugwiwe bamubandirwako gende were ugiye ugira ivyona n'ivyonona bakamubandirwako banza ukaba neza ukaryoha kandi
gusa nta bivyo ko byo kwahukana vyabihaye waburi n'igicibwa wahukaye wawe numva bayenze baguhezagira uko wewe wacugenda nyene ufise icyo uti. Okay, hama ku kintu cerekeranye n'ivyo byo kubandwa wari uri kurambwira izo mbandwa urana iyo mu bashinga ntahe iyo umuntu ari kararondera ibanga ryo kuba umushinga ntahe baramuvuga ngo baramushize mu mutamana umwaka ngo baramugize iki sindavyibize neza amabanga ingene bikurikirana muga hari ibintu aba yemerewe gukora muri ico gihe ari kararondera ivyo bintu n'igivyo ataba yemerewe imbandwa nazo zaba zemerewe iki zaba zihibujijwe iki muri ico gihe. Hari ivyo uri mbandwa ntibagenda hamwe ibusanga ari bibi byo kurenganya kwica kugirane ivyo ntiwabigenderamo donc watekezo ivyo byo turumva n'igisego caba kibi nkuko ubibona bavuga abakirisu cyane asenze ivya misirima ni nkuko uye uri umukirisu n'ubwo bigwamo mugabo mwishenge banyu batabavyemera. Okay, nshatse kukubwira ngo bon ego urabona nko umukristo nko muri Eglise Catholique uri kurarondera indagano zo kubatirizwa nibaze kubatirizwa hari ibintu ntushobora kuja gusangira utarabatirizwa ntushobora hari ibintu utaburekuriwe gukora muri ico gihe nanje mbajije rero imbandwa hari ibintu byo muri societe canke ataba yemerewe kwitaba canke gukora bivanye nuko akiri imbandwa akibandwa oya hane cyose yarabirekuriwe kubikora. Sinawe neza icyo wagombye kumbaza umva imbandwa nakubwiye imbandwa n'uja kubandwa amaze kubandwa ibintu atabayemewe sinavuze indani mu mwiryo banga canke kugira ngo hari ibintu bashobora kukubwira muri bike byo bashinga ntahe ni wigenza ukunuku ikintu wagikora uzocuvamwo muri aba bantu kuko urumva ntiba uvuga ati waramaze kuja mu mbandwa bakagukuramo hari ivyatuma bagukuramo oya nta kimwe cyatuma gukuramo kuko kwagusenga Imana. Okay, wari uri kurambwira rero ko donc twako turavugana uri kurambwira uti baraje barabihindura barabitubujije wari kurambwira ko Paul mu mahakiri y'abantu bakihari naenda kubajije nti viko abazungu bagiye ubu unyerero mbararekuriwe kubandwa barabandwa ku murango ese umuntu bashobora kuvyinjiramo uko ashaka ntushobora kubandwa ngo wongere wemere Imana bigenda bon dimo wemere kuba umukristo ntibikunda. Oya uwo bandwa umukristo kandi erega ubandwa ubusenga Imana sivyo ko umukristo naho nyene gusenga Imana. Okay, basi niba kera hariho umugore yitwa Kiranga batorangwa be Kiranga niba yararongorwa uwo mugore ego yabayubatse hari igihe yaba yubatse n'ubu rero no kuvuga yuko nta kintu na kimwe bigeze bahindura ko ni vya bindi nyene uko vyari biri kera. Ego n'ubu barabandwa barahara ababandwa ntiturahura na benshi ngo tuvugane ubwo ndazaye abantu babandwa ndazi bakeya mugabo ntabagore nzi babandwa ntabagore ndamenya babandwa kiretse umwe bambiye nanje ntawe nzi ntitwanavugana ava hariyo hafi iwacu. Okay, none baca bahura ryari babikorera he ndazi nakubwiye nibanga barafise ukuntu bahura baravugana baravugana ni nk'abagiye gushengera kwereka none hari ibintu babanza kwiraba mu maso bijya navyo byaba byavuye kuki ibintu bisiga bijya ni migenzo bakoresha nanje no canda kubaza kubera iyo ugiye kubatizwa patiri agusha ko rya umenyetso nakubwiye yari ryabanga ryo kubandwa nico kimwe cyane nabe rya abazungu batuzaniye byo gusenga kiretse yuko muraja kuntunga sindiko nzana ibintu by'amadini ngacha kugira oya mugo ntanza karorera hano je na batirijwe hayaho nabatirijwe kwe nakubwiye kujya migigwe ipanze niko nabo imigwe yo kubandwa kesha ipanze pati namba hezagira Kiranga afise indakora. Okay, namba patiri afise abaririmba haba hari abahari no gusangira basangira hari abandi basangira donc no ko Kiranga barasangira bagasangiriye ndaje kwikwishura iki oya ngira kugira ngo tuave turangiza nakubwiye sindi njya ndiko ndagana ku bantu iryo banga ndumva ndayivuze nta nayishikamwe wewe uri uragana kuza kubandwa ego ndavyifuza kuzobandwa ego. Okay, rero nashaka umbwire kuri iconye kugira ngo tuce tugana ku musozo tenda kubaza ikibazo canyuma hamuco tubwira wewe bivanye n'ico ntoba nakubajije.
tuje ku ico onye nari ndakubajije ndakubajije basangira gute dimo nababwiye nibanga sishaka kubivuga sindushaka kubivugako sishaka kubivugako kuko baba bafise ukuntu basangira baba bafise ukuntu baja hamwe mugabo sinja wacumbaza ati basangira iki bimeze gute ndumva nibanga nanje sindayishikamo rero wowe nka wewe basi urumva niki wobwira abantu bakumviriza abantu batabitahura nk'umuntu wewe personnellement cyangwa nabo bandi bakimana ubwa mbere bwo je abana ukuntu icaha hari umuntu azovuga ati ndi daimoni mbi kamuvuga ngo ni daimoni fuze byakanga cyakacu ko gusenga mugabo nta muntu uje batahure ndumukunzi w'igihugu ndumukunzi w'igihugu canje none umuntu asenga nta kundi kugira rero umuntu asenga kujya twe dusenga nta kundi igihugu bijya ayi ndaja kwishikako nico twita kwigana maze kuntunga cyane hayahana nagumye ntanga karorero kuko kuidini kanaka cyane kanaka ariko ugiye ugasanga bari kugira abamose bari kugira ivyo Rome kete abantu ze bandikiye abaki nivyo ngaho utabimenya twe tugo dukwikiza ibisokuru vya hariya ariko umenye ngaho dusenga ibisokuru vyacu bijya kugira ngo umuzimu abeshumva ngo ni gitutsi mugahe wumva harimo ikintu bitumuzi n'umuzimu sikitutsi nibyo uzi rero harimo umuzi aha twebwe ndi kuko wanko bujyana ukaza wumva ngo umuzimu wana kuri kurakuza ahantu uba wakuje ko uba warose wiyumviriye sokuru wawe ukamurota gute utamuzi utigeze uhura nawe utigeze ugirana une keshi uzora umuntu umugiye ifise ubwoba umuntu yapfuye uraguma umubona biza mu bwenge baguma umubona ni naco gituma tubwiye ati tugite dukoze neza kw'iyisi ku buryo abazotuvako tuzoza natwe tuza babandanya bagenda kwikakanga kacu babandanya none nta ngwara uzi yagwaye sokuruza wawe ugasanga no wayigwaye ego bijya kujya ikurikirana mu muryango niko nuko byo kwemera niko biri niba sokuru wawe atemera nanaka ntiyemera ahubwo namba sokuru wanje yarabanda nkaca ngenda naje gusa nkaca ngenda naje nkaca nkurikiza nkaca ngenda nkaca kwemera undi sokuru wanje babita babaroni bande hariya nkaca ngenda nkabemera namaze kumukengera ivyo byose namugaye twariko nariko ndakubwira ico cyumbona abarundi bwa mbere nariko ndakubwira nko bazombona ko mengwa ndumudaimoni ndiki burya si twohera ku muzi kugira twubake n'igihugu cyacu cyo haronka koyoko ndabivuga ko n'igihugu cyacu cyo haronka koyoko cyane kuko sininjiye cyane mu bijyanye n'ubutunzi n'ukuntu ubutunzi bw'igihugu bumeze ariko nagomba ndakubwitunga rya mbere na karanga na karanga kuko namba kanaka dufatiye nko mu gisata cy'umuziki gatoya mu gisata cy'umuziki hari icurangisho bakoresha babona bakoresha inanga barakoresha ikembe barakoresha iki n'amashi kwanza n'amashi babona nawe nyene yo mudiho bijya rero tukabita tuja kugwa biriya umenye ajya amahe tujanye hariya duteje imbere bariya kandi niyashika ngaha nitwabisubiza hariya kubivugirizayo umenye ajya amahe tuyagarukana kuko nituzabavugirizayo ujya mudiho ngo mve ko hari ikintu gishasha babo babimenyereye babizi none twari turi sanse gukora ikirere twebwe ico twari kubariza imico n'akaranga kacu n'ibikorwa byacu kakandi kake kaya ndiko ndabivuga muri kiyagiye nyene vyaye bihari iyo bashigikirwa ujya muntu yimviye gukora inanga yashigikwa kiyagiye n'umusinanga bacome abiwe bari kumuza musumbya ubwenge bafise n'undi buhinga bwayiko buraza muri iki gihe babakora inanga icomekwa n'umuyaga nkuba ivuga gusumbya iriya abajamaika bavugije ivuga gusumbya ziya bakaniye he na hehe ariko ugasanga iravuga cyane umuduri baba bafise ukuntu kundi bawukoze kuko bashigikiwe umumvyi w'inkono umumvyi w'inkono uzorabe yari yimviriye gukora inkono akayiyumvira akayera umu artiste mu bisanzwe n'umunyabugenge babita abanyabukorikori yego ndavyumva ubukorikori cyangwa ubukonikoni ubukorikori babivuga umunyabukorikori sinzi ko ari ubukorikori n'ubwo rusinzi sindabizi urabona yimvuye gukora irya nkono kiyagiye ubona hari igihe kirekire cyaheza akayiterekamwo agafunguro
no musi niko beki abiwe bataca bimvira ati je no canga nibi nuca asanga nkoze ikintu kimeneka inka zirya sani zimeneka ariko barabikora barazibumba mugabo ntibadakoye hariho abazibumba ariho ubwo gusa abanyagihugu ntituzigura ntazo dukunda kugura nyene ngira ngo izikorera ngaha mu Burundi ego hariho ahantu nzi abantu babumba udusani udukono nka bijyanye ayo mavaze ni ibintu babumba mu ego ni ibintu babumba umva rero urabona tushike iyo ntambwe mugabo umenya hari abantu benshi baguze iyo hanze byinshi kandi gaha mu gihugu we umva iyo bahera kera bakabashigiha mu ico gihe tubatugeze ntitwumva ko twashoye inanga ntitwa dufise inanga ivuga neza umuntu yonyine yamenye umusenyi ati ndawucanze niwumva nkagera nkashangira ubu uye nta nkeka yuko aba yamenye no gukora no kwimba ubutare akamenya kubukuramo ikindi kintu ndavyiyumvira muko ntiyashikiwe kuko ubu uye bacaguye ibintu hanze nk'inkumi ya kera mu kwikora ifise ukuntu ifata agahama amavuta y'inka kayacanga ugasanga yabere gusumbya we zarashika bizigiki tugire inkumi ya kera yisiga inkumi gusa mbega inkumi nizo nibaza ko zisiga cyane abapfasoni bamaze kubaka ntibasubira kwisiga barisiga gusa nuko batwagwa n'udukogwa erega n'ubu uyihaye hamupfasoni umwanya wo kwisiga tawuronka ho uye yaturukije uduhene ayi gusoroma ndaye kugira nte uwo mwanya bitaye muri wo kwisiga mugabo ugifise umwanya n'ivyo birumvikana oya biravana ivyo ukora ahubwo suvuga ngo nuko ugifise umwanya biravana n'ivyo ukora waravuze ko bacanga agahama uvuze nk'agahama hari abantu batumva neza riciye nibaza ko yabara amatafari basonda agahama saba amatafari basonda ryaba ribuye rivunguka rivamwo ibintu bisa n'agahama nyene bisa bigomba gusa n'amaraso hama babikoresha mu gukungira icyasi bakizi mu gukungira icyasi hama bakakigasa neza icyo gihe rero umukobwa yacaye akayaga byarashika nawe ugasanga afise utuvuta yagenda acanga ndiko ndakubwira icyo gihe yabikora nyene hagiye yabikora ugasanga ntaberewe cyane kuko ubuhinga ntibwari bwagiye muge iyo hacaza undi inyuma yiwe y'imyaka 2 yashashamwe kandi kabirya namba gyateje ngo madabiteke ndako bizogenda neza ugasanga mbe kwanza afise ibibera cyane gusumbya aba naho tuja gushorera baragira imishatsi mbega abigeme bakera canke abahungu ego abigeme bakera bagira imishatsi bayireka igakura bakayisigamwo amavuta y'inka ibintu bidacika kugira ntucike murumva nibaza yuko ibyo gushaza ntitwabitanguye vuba twamye dushaka kwifata neza ngira ngo kuva kera ndibaza amatenture naho abantu bavuga ngo ni ivy'ubu ntivyamyeho kuko none tenture ntiyamyeho nabisiga agahama none wambwiye ko nabagira bagashyira mu mutwe ariko hari abakiyashyira mu mutwe je ndamaze kuganira n'umuntu yambwira ko bagashyira mu mutwe bakabisiga ngo nakaranga rero nakaranga kuko ibintu by'imishatsi byo abarundi twarikora twarikora hagiye igihe tuja gusaza nyene okay bon Adela jewe sinzi ibibazo vraiment jewe ibibazo byinshi birenze muri iyi suje nari mfise sinzi ko hari ico wohava umbwira noba nibagiye wobwira abandi batwumviriza kugira ngo tuce turangiza ntoba nabaje oya jewe ahubwo saba umuntu wese antahure mvuze ko ngiye kuba imbandwa mugabo ndagowe inkumi zayivanda nta nkiyo twubakana bose ko bemera bapati na pasiteri bizogenda gute abone yuko nakarana gukunda igihugu cyacu ni gusenga Imana wowe uvuga uti nko kubugene bwawe kuja mu isengero ngo baguhezagire ntavyo uzobwira nakubwiye ko bitazonyorohera birashika nkaca ngisazuko kabisa okay nta mwigeme n'umwe urigera wumva avyemera unaye mubwiye ngo ashakura aba mengo imbere uri umuntu adakwije abona basi umwanya mwabibona ko mengo imbere yiwe namba yibaza ngo wiki gingo umugeni ya comedy namba yibaza ngo acisa kare akarima rirenze akarima ni iki canke wasaza ahubwo ngira yiyumvira ati nyene ati yasatse ubu ibeka avuga ni ibintu nyene ntumva basi we ntagutahura mugabo batahure ko twese dusenga Imana gutandukanye ariko ibihugu byinshi byateye imbere uzoshakura ibihugu byinshi byateye imbere byasubiye ku mico n'akaranga kabyo okay bon
ikintu ubuye turiko twaraba turiko dukurikiza imigenzo y'abarabu imigenzo y'abaroma hanini niyo nje mbona iganje abisirayeli wasanga umuntu ariko aririmba ngo nzogenda ku musozi Siyoni biba tuzogenda ku musozi Siyoni ugasanga hakuduga kuwi waba kambariza Imana aho ikamwezagira iwabo hagazake erega hagiye mu kwita nakajishi karaba tahana ari harakwiye kuja nk'ama etage angahe hakaba n'isengero hamwe ikintu usaba kandi saba shimitse nuko abantu bakene bose bakohezwa mu gusenga kwabo sinzi ko ababandwa ubuye baba batabisavye mu bushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu babajejwe kugira ngo babandwe ku mugaragara habona twinjire tubandwe nakanga kaje birababaje kubona hataho usanga imbandwe naho igenda ugasanga barayivuma cyambere twebwe mu tubitahure nibanga rikomeye nibanga ryiza nibanga ridusubiza ku muzi wacu bimeze neza cyane yego saba nuko abatwumvirije bashobora kuba bafise ukwemera gutandukanye n'uyu bazoza umunsi umwe bashobora gukora ikiganiro bari kumwe bashobora kudutahuza kubera biriko biratuhanga nanje ndumva twohura n'umuntu nyene afise ibyo yemera nanje ivyo gusa uje kuraho hariya musi hamwe mushika iganiro uzora ko ntubantuka ayazobaho twebwe ngaho iwacu n'abantu bagira amakomantere yo gutukana bagira komantere yani babuza mugabo ntavyo turabona ntavyo bahora bagira ega sikosa kuko ikintu twese nta muntu numwe avuga ikintu cigize tucakirwa kumwe ahubwo umuntu azoguha ingufu kiye kintu cyane nuko ataba yakibonye ukutarico cyane urumu reka ngoyeshe iyi mvugo y'aba Afrika ibintu bya aba bita abarasta keshi cyane kandi abasita babizi bava muri Afrika umurasita mu bisanzwe namwe ndaba umurasita nasanzwe ari jambo ryiza rya gishinga ntahe cyane ni umuryango ni muvema y'abashinga ntahe usanga bakunda kanga kabo mwumva nagomba ndakubwire uwo rero uwo murasita agenda nk'intare wewe ico yiyemeje agishikako ibisigaye birabaraba bari aragishikako kandi uzomenye ntazogenda ngo ashike ku bintu bibi ngo je ngo niyemeje kuzokwicana kandi usanga hari ayifitiye ivyiwe agendako umva rero nka je ndi mu rugendo nta commentaire nimwe numva nyakineke ni sawa gose kuko bamwemera bamureka uko bizogenda kose wewe nta kintu kimwe kizongukira uranunga no kwinta mukobwa navuze ko nabo ubu baragowe ndazi bazotwirondeza nta mukobwa navuze ashuntu hajya napfuye kubivuga gusa ndazi kare urakoze cyane umusore wubu so ikintu rero shimiye cyane ndakushimiye kuba waje washoboye kutuganira kuri ibi bintu abo baba bifise ko ubundi bumenyi busumba ubu abo babifise ko ibitandukanye bashobora gushikiriza igitandukanye n'icuyu turabikeneye mu makomantere yanyu turabikeneye muzoze muduhe ikiganiro cishura kuri ibi ndakushimiye cyane ntabwo ndakeneye naje kuzohahurira ngaha n'undi umuntu mwere tudahuje ivyiyumviro duteramo rero ndabashimire cyane mwese mubandanya mudukurikirana mubandanya mukurikirana ibiganiro byacu yanyandikiye ambwira ko akurikirana ibiganiro byacu akunda ingene dukora warakoze kuduhitamo ukadukurikirana namwe mwese mubandanya mudukurikira turabashimiye cyane rwose mubandanye mubikora mubandanye sharing ibiganiro byacu mwiyabonesha kuri chaîne yacu mubandanye mugira kandi na like na commentaire ego murakoze cyane rero mukamimana bane namwe abe mu iryo zina rya BI TV abishingira ntibahitahura abarundi mwakoze cyane ego sawa